Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Akaruhuko k'abashingamateka sakanya ko kuruhukana mba ahubwo bahindura aho bakorera kuko nakaryo keza ko kuva mu ngoro y'amakoraniro bakaduga mu bene gihugu ku mitumba mu makomine mu mazone no mu ntara bakaganira nabo bakumviriza iryo bagona intambamyi bahura nazo mu rugamba rw'iterambere maze nabo bakabaha intumbero bongera babatera intege. Muri iki gihe Uburundi buriko butera bugana yambona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Mu karuhuko ka ntwarante uyu mwaka wa 2026 abashingamateka barigabuye ku migwi maze baragendera intara zose uko ari 5 zigize igihugu. Mu nama ya bose yo ku munsi wa 4 igenekerezo rya 28 Rusama uyu mwaka wa 2026 abaserukiye iyo migwi y'abashingamateka barashikirije ivyegeranyo vy'ibikorwa baranguye muri ako karuhuko mu ntara bagiye baragendera. Hose bakaba basanze abene gihugu ku kivi kuko baramaze gutahura ko iterambere ribavako rikabagarukako kandi ko badasohoye amaboko ngo bakore igihugu kidatera imbere eka mbere bakaba barize no gukorera hamwe na kare turi kumwe twese birashoboka. Ariko naho biruko intambamyi zo ntizibura nk'uko abashingamateka bagiye baravyibonera. Mu ntara ya Buhumuza haribonekeje intambamyi zijanye n'ikena gifumbire kuko batarironswa ku gihe, abigisha batakazi, ikena ry'imiti n'abaganga ku mavuriro n'ibitaro vya leta, abene gihugu bidogera bamwe mu bajejwe ubutungane ko badatunganirizwa neza, zimwe mu nyubako rusangi zidashemeye hamwe n'urudandazwa rwa magendo. Aho ngisata c'uburimyi n'ubworozi bashikirije yuko umwimbu uriho mugabo ko usanga ari intambamyi ijanye no kuronka umwavu ku gihe kandi ukwiye. Hanyuma bashiza kandi yuko umwimbu ushobora w'ibigori surtout yuko usanga babishoye cyane habigurirwe cyangwa ugasanga ntibaronse ntibahembwe ku gihe. Mu gisata kijanye n'indero naho nyene twarabonye yuko hari ikena ry'ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'abigisha usanga batakazi bakagenda. Hanyuma mu butungane twarabonye yuko batushije yuko usanga abene gihugu bitura ubutungane ugasanga ntibanyarukirije kugira batunganirizwe, ari naco gituma usanga hariho takari cizero buke ku butungane. Ariko muri izo nyene hariho n'abandi batunganirizwa. Magara y'abantu naho nyene harabonetse ibura ry'imiti kumwe n'abaganga hamwe n'ibitaro bimwe usanga byaruguruwe usanga byarubatswe bikaronka n'ibikoresho mwe ugasanga birugururwa. Hanyuma bijanye n'inyubako haravuze cyane gose amabarabara cyane ahuza nkuko turi ku mupaka igihugu c'u Burundi na intara ya Buhumuza na nyene fatana na Tanzania hamwe n'u Burundi akeneye kugira yubakwe. Mu ntara ya Bujumbura abashingamateka baragendeye zone Rukaramu aho bashoboye kwibonera ukungene uruzi Impanda rugeramiye abene gihugu kuko ruguma rutinzira maze rukavogera amazu n'imirima vy'abene gihugu. Abene gihugu baba mu kigwati ca Rukaramu badutuye aho uruzi Impanda ariko rurabegereza cyane kandi byabonekana yuko ikigwati ca Rukaramu gishobora kugira ibibazo ndetse n'izindi nyubakwa rusangi nazo nyene zaje zigeramiwe. Muri ico gihe rero twaciye dushika aho hantu turashobora kubona ukuntu urwo ruzi ruriko rurifata mu bijanye no konona ibicanke biriya. Twasanze uruzi rwarataye inzira ariko bivuye ku mvo z'uko hariho abarimyi bamwe bagiye bakingira imirima yabo bikaca bituma urwo ruzi rwegereza
izo nyubako rusange ndetse n'igisagara ca Rukaramu. Aho nyene mu ntara ya Bujumbura abashinga amateka barashikirijwe ibibazo bijanye n'ubwinshi bw'abakozi mu makomine ya Mukaza, Ntahangwa na Mugere, kuko abahoze bakora muri meri ya Bujumbura yahahora baciye bajanwa muri ayo makomine. Barashikirijwe kandi intambamyi zijanye n'ikena ry'umuyaga nkuba hamwe n'amatara yo ku mabarabara. Muri Butanyerera naho abashinga amateka barashikirijwe ikibazo c'ikena ry'umwavu, abarimu batakazi, ugwaruka ruja gupagasa hanze maze bagafatwa nabi iyo bagiye, inyubako z'ibiro vy'amazone zitarahera kubakwa, izaheze nazo ugasanga zirava, hamwe rero n'amabarabara atameze neza. Mu makomine yose uko ari 8 agize intara ya Butanyerera, aho badushikirije ibibazo bikuru baradushikirije ikibazo kijanye n'inyubako z'amazone zitaheze, zimwe mbere zikaba ziva henshi zikaba zitagira amatara n'amazi. Hakaba harasabwe rero yuko ico kibazo cyo kwigwa n'ababijejwe kugira ngo abo bakozi bashobore gukora neza. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire barashikirije ugwaruka ruri gupagasa mu bihugu vyo hanze, goba hariho abapfunzwe, barashikiriza abo bapfungiwe mu gihugu ca Tanzania, igihugu ca Mozambique n'igihugu ca Afrika y'Epfo, hagasabwa yuko abo barundi bari hanze boza barakurikiranwa n'inzego zibijejwe. Barashikirije kandi mu gisata c'indero abarimu batakazi ku bwinshi ntibasubirizwe hamwe n'abandi bagiye mu bindi bisata. Hakaba rero hariho mbere n'amashure twasanze hasigaye umuyobozi wenyene n'abandi bakeyi bamufasha tamwarimu asigaye. Muri Burunga naho nyene intambamyi ni zazindi nyene zikena ry'umwavu utaboneka ku gihe, ikena ry'imiti, abanyeshure baheba amashure, abene gihugu bidogera bamwe mu bajejwe ubutungane ko bagira ibiturire, hamwe rero n'amatati y'amatongo abene gihugu bafitaniye n'ihinguriro ry'amavuta y'ibigazi OHP n'amatati ari muri bene ibibanza mu isoko ya Rumonge. Nyaniteka rero ahandi twabonye hari kibazo ni kukijanye n'abene gihugu bafise amatongo y'ibigazi, aho bafitaniye ikibazo na OHP bidoga bakavuga bati, bamwe bakavuga ati ntibaturihisha, abandi bakavuga bati twebwe tubona batudugiriza ko amahera turiha ku mwaka batatugishije inama, abandi bakavuga ati ntitwumva ingene OHP iza kuturihisha ibigazi biri mu matongo yacu. Ivyo rero tukaba twarabasiguriye uko byogenda, tukabanye n'iteka twarasavye umwubaha umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi yuko yoraba bagakorana n'abatwara ikigo OHP kugira ngo bagende mu mazone kuko ibibazo si bimwe, hama baganirize abene gihugu kugira ngo barabe yuko ico kibazo cotora umuti hagati ya OHP n'abene gihugu, kandi umushikiranganje arakitwemereye yuko bagiye kugikora. Nyeniteka ico nogenda ntavuze ngaha ikibazo kijanye n'isoko nkuru ya Rumonge, aho hari ingorane tubona yuko zishobora gutera umutekano muke, aho hari abene gihugu bahawe uruhusha na komine barubaka amabutike y'kudandarizamwo, hama mu gihe obere yari kiragendera amasoko yasanzemwo abandi bantu, kuko abo bene gihugu baratubwiye yuko barubatse hama hari habo agatahe kaciye kabagake. Mu kubandanya rero kugira ngo basubire baronka kandi gatahe baca barapangisha utubutike bubatse, mugabo igihe obere yabagendera ica yandika abisanzemwo bakose yuko aribo baciye begukira ayo mabotike mu isoko nkuru ya Rumonge, ndetse n'ahandi hari aho usanga biri. Rero ubu hakaba hari kutumvikana hagati yabo oye ubu badandarizamwo bavuga bati twe twazihawe na obere, abandi nabo bakira bati natwe twahawe na komine turubaka, nta mahera badusubije twazubatseko. Rero tukabona yuko bishobora gutera ingorane. Aha rero
tukaba twarasabye abajejwe intwaro muri komine no mu ntara yuko bokurikirana ico kibazo ndetse bakaba bariko baragikurikirana ariko kikaba ari ikibazo twabonye yuko cosaba yuko mu nzego zo hejuru bogikurikirana. Tukaba twarakiganiriye n'umushikiranganji wa mbere kugira ngo barabe yuko boha inguvu nyakubahwa amatari na musitanteri kugira ngo ico kibazo turabe ko cotora umuti kuko turabona yuko gishobora gutera umutekano muke. Mu ntara ya Gitega iruhande y'intambamyi zibonekeje mu zindi ntara zijanye n'ikena ry'umwavu basaba ko amakomine yoronswa uburyo bukwiye amasosiyete koperative agakurikiranwa neza nayo ibikorwa rusangi bigatsimbatazwa. Naho amakomine agerageza kwegeranya interano z'abene gihugu canke inguvu ibikorwa bikorwa mu nguvu z'abene gihugu bigaragara ko zitararonka uburyo bw'amafaranga buhagije kugira ngo bashobore gukora imigambi kandi uturere twose tw'amazone tw'ikomine narijya isanzwe yagutse dushobore gushikirwa n'imigambi. Aha rero icokorwa nuko iruhande ya mobilisation des ressources internes ivyo bigega komine ariko kandi nkuko byari byarategekanijwe yuko uburyo buhabwa amakomine yoba menshi bwoba bwinshi kugira ngo bashobore kwishura ku bibazo cyane cyane ku migambi y'iterambere abenegihugu bamuguma basaba amazone yose. Twaravuganye kandi n'ikijanye no kurwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'amakoperative kuko twasanze hariho ndetse n'amakoperative amwe yibwe akibwa n'indongozi. Kubaha amafaranga by'ukuri byonyene ntibihagije badatunganijwe inyuma y'ibikorwa bikomeye bishobora gutuma haba kugwiza umwimbu, kuwegeranya, kuwuhingura no kuwudandaza ca kindi ca chaîne de valeur aho bategeza kuba production, collecte, transformation, vente. Iki naco gishobora gukorwa n'abikorera twabo canke na leta ikagikora ku buryo abarimyi amakoperative aronswa ivyankenerwa kugira ngo bagwize umwimbu. Mu guhangana n'izo ntambamyi Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko kubera Uburundi buriko burateza imbere ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu maze amakomine agahabwa ingufu zikomeye, amakomine niyo akwiye kwitaho gukurikirana kugwiza umwimbu biciye muri ya masosiyete koperative ari ku mitumba yose kugira aheza ronke uburyo bwo gushira mu ngiro imigambi iba yategekanijwe. Amakomine mu gihugu cy'u Burundi amakomine menshi ntazi ubutunzi bwayo aho buhagaze. Ngiki kibazo ugasanga noneho namwe mugize amadesante muriko muraronderera inyishu ahatariho. Amakomine uno munsi kibazo afise ni l'orient, la liaison hagati ya base, hagati y'imitumba na komine. Ngiki kibazo cyari no munsi. Ubutunzi bwa komine buhagaze ku mitumba, buhagaze muri ya masosiyete koperative tumaze igihe tuvuga, buhagaze muri za sangwe n'ibindi. Mugabo amakomine ntazi yuko ziriya za muri ya masosiyete koperative ari ubutunzi bw'amakomine bubera. Amakomine ntiyarabizi, ubu no bariko baratangura kuvyigishwa kugira ngo babimenye. Amasosiyete koperative yiberamwo production, nta handi hantu ku mutumba, nta handi hantu muri commune habera production, nta handi mu gihugu cy'u Burundi mubimenye, nta handi habera production uretse hariya ku mitumba. Nyeniteka ati gukorera hamwe muri ayo masosiyete koperative birafasha cyane kuko abene gihugu bisanga basigaye bameze nk'abavukanyi kanatsinda baba bafise intumbero imwe n'inyungu zimwe. La citoyenneté iyo umuntu ashaka kugira ngo iyo droit ala citoyenneté ayikwake ibikunda kabisa, ibikunda
uca wumva kutaye umutwe. Byose rero bihagaze ku nyungu. Nariko ndababwira yuko ku mutumba inyungu abanyamutumba ababa ku mutumba abavuka mutumba inyungu bafitaniye nuko basangiye societe cooperative cyangwa barwa muri sangwe ko muri societe ko na sangwe abashatse bo nta gusigara bose barimo bose bajamo kwanyuma kugira ngo bose biteze imbere ntagire usigara inyuma. Ibi rero ni inyungu. Iyo kuterata karanga mutima muri societe cooperative ubwayo na karanga mutima kine mwatwe naco mwari muzi. Societe cooperative ubwayo la vraie définition na karanga mutima kuko n'ahantu bagwiriza itunga ry'igihugu n'ahantu baremera itunga ry'igihugu kandi ahantu haba abantu ahantu baba bari ku kivi niho na politiki biba. Barya bari muri societe cooperative basangiye intérêt ugupfa no gukira kuko basangiye n'ikibabeshaho ubuzima barabusangiye butyo basangiye ugupfa no gukira. Kurya rero basangiye ugupfa no gukira basangiye n'imibano ibintu byose barabisangiye. Mu kubandanya bashira mu ngiro ivyo bemereye abenegihugu, ingendo nk'izo zizokwama zitunganywa igihe cyose mu buruhuko bw'abashingamateka. Amasezerano agenga ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko ni ngombwa asubigwemo kugira ahuze koko abagize uwo muryango ntihabe nkunzi hisunzwe inyungu za politike z'ubutunzi umutekano n'izindi usanga zizatomotse neza mu ngingo zigize ayo masezerano. Ivyo ni vyasabwe n'abubahwa abashingamateka igihe bari bashashe mu nama ya bose yo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 Rusama aho bari baramutse bakurikirana ivyegeranyo bibiri. Icegeranyo ca mbere cari gishimikiye ku nama yatunganijwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu ntumbero yo kurabira hamwe uko uwo muryango wifashe n'inyungu Uburundi bukuramwo. Bisunze ico cegeranyo abatowe n'abenegihugu bashimangiye ku ciyumviro c'uko amasezerano agenga uwo muryango yosubirwamwo mu ngingo zishiraho ururimi rukoreshwa hagasabwa ko igifaransa coronka ikibanza. Hari n'izindi ngingo zohinyanyurwa zijanye no kuriha intererano hamwe no kubahiriza ubusumbasumbane bw'inzego. Yuko igifaransa cokoreshwa bwari Burundi aho twinjira mu muryango umwaka wa 2007 iki kibazo caje gusubira kuvyuka ari uko RDC yinjiye mu muryango kuko bavuze bati twe nta rundi rurimi tuzokoresha atari igifaransa kuko ibyo bindi ntavyo tubuzi. Hanyuma rero sommet des chefs d'État baravuga bati naho traité itarasubirwamwo tube turabahaye derogation bakoresha igifaransa baca basaba service z'abafaransa barazana equipement barashobora kuza barakoresha igifaransa hariho na traduction simultanée. Turavye ibya cotisation navyo muza gufatira kutudorero dutatu. Ibi vya cotisation bavuga yuko les contributions statutaires zitangwa mu madolari y'abanyamerika mugabo Burundi nitwe twasavye bwa mbere yuko bo tureka tugakotiza mu mafaranga lokale kuko turavye ibibazo dufise vy'amadevise hano. Nous avons constaté que le franc burundais quand même ishobora kuba convertible mu mashiringi kandi tubiravye hagiye arusha amahera ukuntu bakora chaque jour turetse les salaires n'ama ticket de voyage
ibindi bikorwa byinshi babikoresha mu masiringi, kugura rebirotike, kugira gukoresha imiduga, ibikorwa bitari bike babikoresha mu masiringi. Nico rero twafatiye ko kandi some iravyemera, yabaye muri 2024 le 30 novembre. Mwavuze niteka hatabaye revision ya traité ntibishobora kuzorengana. Uvuze revision du traité bamwe ngo mu buryo two bishobora twenyene, ngo mu Burundi buryo two bishobora donc abandi bose ntabwo bashobora. Ati muragira mu byumbe mutupropose hanyuma tuza tubyige. Donc icyo kintu cya traité ikintu gikomeye cyane ukoze ko kuri icyo kibazo bose ntabwo yiyafasha. Ibibazo byo mu by'intererano by'amakotizasiyo si cyo kibazo, ari ikibazo cya traité, amategeko ngenderwako yo mu karere wapi. Icegeranyo ca kabiri cerekanye intambwe igisata c'amabanki kigeze ko aho ibituro agence vy'amabanki vyiyongereye mu mpera z'umwaka wa 2024. Ibituro vy'ubuhinga bwa none gishe automatique navyo nyene vyariyongereye kuko vyavuye ku 128 bija ku 138. Mu gisata c'ama microfinance naho nyene harabaye gutanga ubuzi hamwe no guhimiriza abanyamitahe. Naho biruko ico cegeranyo kirerekana ko igisata c'amaposita gifise ikibazo cyo kutamenya gukoresha ubuhinga bigezweho bivuye ku kubura uburyo bwo kugura ibikoresho bisahiriza muri ubwo buhinga, hakiyongera ko kutamenya gutunganya neza ibijanye n'ingwati. Ingingo igirindwi yitegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/125 ryo kuwa 27 Myandagaro umwaka wa 2018 rishinga umugwi wigenga w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni iravuga ingene abakomiseri bashasha b'uwo mugwi barahira imbere yo kwinjira muri ayo mabanga. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 Rusama uyu mwaka wa 2026 komiseri mushasha ajejwe ibikoresho mu mugwi seni Thierry Kitamoya yararahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Muri ivyo birori vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe, komiseri Thierry Kitamoya yiyemeje kudatirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro no kuyandi mabwirizwa, yongera yiyemeza kuzotegura amatora atahengamiye mu bugororotsi hamwe no mu gukunda igihugu. Devant le président de la République, devant le Parlement et investi du mandat du peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Thierry Kitamoya, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution ainsi qu'à la loi et m'engage à organiser les élections en toute indépendance, avec probité, impartialité et en sens aigu de patriotisme. Iruhande y'ibikorwa vya misi yose abashinga amateka baritaho inkino kuko inkino zirahuza abantu zikongera zigatuma bagira amagara meza. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 21 Rusama uyu mwaka wa 2026 umugwi w'umupira w'amaboko basketball wo mu nama nshinga amateka
warahuye n'umugwi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gutegekaniriza akazoza abakozi INSS mu rukino kivandimwe rwabereye ku kibuga c'ishure nderabigisha ENS. Urwo rukino rukaba rwatangujwe icese n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umwubahwa Usesiya Nkizimana. Muri urwo rukino umugwi w'inama nshingamateka niwo watahukanye intsinzi ku manota 41 kuri 38. Abarongoye iyo migwi mu nama nshingamateka no muri INSS bamenyesha ko bahuye mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire myiza hagati y'abatowe n'ababatoye hamwe no kugira amagara meza. Urukino guno munsi rwahuje umugwi wa basketball w'inama nshingamateka, tukaba twahuye n'umugwi wa basketball w'ikigo INSS, hari mu ntumbero ubwa mbere hoho yo gutsimbataza ubucuti, gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'abatowe be n'ababatoye, kuko turazi yuko abasanzwe bakorera mu kigo INSS nabo nyene bari mu batoye. Rero ni mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo bumwe, ariko kandi mu ntumbero yo kwamamaza inama nshingamateka, aho twifuza ndetse yuko inama nshingamateka yogaragara mu gihugu cyose tubicishije mu nkino, na cyane cyane muri no mugwi wacu wa basketball, aho twifuza yuko by'ukuri twoshobora gushika n'ahandi mu zindi ntara tugakina n'iyindi migwi kugira ngo tube hafi y'abadutoye. Rero no munsi twakinye na INSS kai twashimye yuko barabashitsi bacu beza, nizere yuko no hanyuma bazosubira bakaza tugakina canke bakaduhamagara tukabasanga iwabo nabonye tugakina. Nagura neza amagara tubishije mu nkino, nk'uko nyene icubahiro mutambukanye w'umukuru w'igihugu yagize ati tugira amagara meza tubicishije mu nkino. Rero twebwe nivyo twari twitegure yuko twotsinda, kuko murazi yuko ugiye gukina ugenda ugira uti notsinda kandi ntegerezwa gutsinda, ariko naho tutari gutsinda, igikuru nuko ico twifuza cari kuba cashitse yuko twahuye abatowe n'ababatoye hanyuma tugakina kugira ngo tunagure kadutsimbataze amagara meza. Rero vyashitse, turatahana intsinzi, muga ntitwabatsinze kuko twakinye nyene ikivandimwe, novuga ko tutanatsindanye, yego naho twabaruhije amanota mugabo ntitwatsindanye ko kubera twari umwe, rwa rukino rwa kivandimwe twanezerewe nuko vyagenze. Bwa mbere niteka twatewe kubona ubwo nk'ubwo dutumira ngo dukine, icyaka bino kwiye kuba hamwe nabo twatowe n'iteka ntangere, byatuneze cyane gose. Hanyuma ikinaco nuko twaje tugakina umupira mwiza cyane gose, mwabonye barimo ko mwaryohewe, cyo cyari kibereye, kandi igisiga kinaco twasinze twese. Igikuru sikindi nuko twakinye tukanonora imitsi bikagenda neza byose, ariko mu mpera baturushije mugabo twasinze twese. Muri makenyi niteke baduteye natwe nkuko yabivuze, nivyashye baduhamaga fisundi rubanza tuzobita dusiye dukine. Iki naco nivyashye natwe twatumira bazi batwitaga tugambukire. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.